ihabwe icubahiro rwose. Rero tugiye kubandanya n'amajambo yo kudufasha. Imana ishimwe. Amajambo yo mu Vyakozwe n'Intumwa tubwira ngo Imana ntiri kure y'umuntu n'umwe, kugira ngo nihari uwahagira ukabakaba ayirondera ayibone. Yesu aravuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri nako kuzobaha ukwidegemvya. Namba Imana itari kure, no muri Zaburi 145 harabivuga ngo ntari kure y'abamwambaza, ahubwo ngo ari hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu vy'ukuri bose. Reka duse tubitangaze ngo Yesu ari hafi. Yesu ntari kure. Amen. Iyo Mana dusenga ntiri kure. Oyaye, ari hafi kugira ngo umurondera amubone. Vyakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 27. Umurondera amubone. Ntari kure. Arakeneye ko tumubona. Haleluya. Ni inkuru nziza yuko Imana ibishaka kuyibona. Amen. Yeremiya 29 agacatubwira umurongo wa 13 ngo muzoza munsenge kandi nzobumva, ngo muzondondera kandi muzombona nimwandondeza imitima yanyu yose. Mu Gifaransa hari akajambo kabivuga neza, et je me laisserai trouver. Vous me chercherez et je me laisserai trouver. Alléluia. Mwebwe musika igikorwa cyo kundondera, nanje musika igikorwa cyo kwireka ngo mumbone. Ni inkuru nziza ko Imana yemera ko tuyibona. Weze twasangiye amajambo y'Imana avuga ngo ngwino urabe, Yesu ntiyahindutse, araciyerekana. Mana ishimwe. Haleluya. Birakomeye kandi biraryoshe yuko Imana igomba ko tuyibona. Amen. Yesu ashimwe. Hari igihe abantu bandika ku miryango y'ubuzi bwabo yuko udashobora kumubona atari kuwa kangahe, yuko bidakunda kaboneka. Hanyuma kandi n'igihe ushikira ahantu kurondera uwo mukuru canke uwo muntu uwo ari we wese, ntibirinda gusaba ubukuru bwinshi. Uwo ari we wese muri twebwe arashobora kubwira ko atagufitiye umwanya, nawe woba uri mukuru wiwe. Ariko Imana iratangaza ngo ukandondera urambona. Imana ishimwe cyane. Ariko ngumana ikibazo, bigenda gute none nitumubona? Numva mu mutima wanje tugomba gusangira amajambo yo kudufasha gutora umuti, gutora inyishu, gutora inyishu y'ikibazo dufita canke tugendana, kugira ngo tugere ahandi hantu ho kubona Imana. Imana idufashe cyane. Dusangira ijambo ry'umutwe rivuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ninde yavuze iryo jambo? Yesu. Dusome Yohana 11. Yesu ashimwe.
Yohana 11 inkuru yaho ivuga ngo Yesu azura Lazaro, ariko biratugoye iby'imyanya. Turaza gusoma amajambo makeyi, dusome duhereye rero ku murongo wa 21. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye, kandi n'ubu ndazi ko ibyo wosaba Imana byose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azozuka. Marita aramwishura ati, ndazi ko azozuka ku izuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizera ibyo? Nawe ategome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana, umwe wo kuza mu isi. Avuze ibyo asubira inyuma, yonjorora Mariya mwene nyina ati, umwigisha ari hano araguhamagaje. Nawe abyumvise ava hasi n'ingoga aja ahari. Yesu ntiyari bwashike muri iyo mihana, ariko yari akiri hahandi aho Marita yamusanganiriye. Buno abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamwirura, babonye avuye hasi n'ingoga asohotse, baramukurikira bagira ngo agiye kuririra kumva. Mariya ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati, mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Yesu abonye ko arira, n'abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima, arawuhagarika, arababaza ati, mwamutaye hehe? Bati, mugenzi, ngwino urabe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, ehe, ingene yamukunda. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshobora kubuza uyo ngo ntapfe? Yesu yongera kugira igigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati, nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, mugenzi, erega baramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko barakuraho ikibuye. Buno Yesu arangamiza ati, data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, asemerera n'ijwi rirenga ati, Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Murumva, yego, murakoze gukoma amashi. Murumva igihe Yesu yavugira ijambo cari igihe kigoye kuri ba Mariya na ba Marita. Hanyuma kandi uri kuraraba urabona ko bashaka kuba bari baganiriye ibindi bintu byinshi. Hano Yesu tubonye ageze kumva avuga ngo bakureho ikibuye. Marita nawe atangura gukekeranya, ngira ngo yiyumvira ati, mbega yemwe, agira yiyugururira umunuko uri hano, agira ngo yisize ikibazo yariko aribaza. Mugabo cyo tubona ameze nk'uwamubujije, reka ibyo bintu kubyitamwo. Yesu aranuka, numva nta kikivamwo. Mugabo Yesu nawe amubwira ijambo rikomeye ngo, sinakubwiye. Halo, sinakubwiye. Abo Yesu yabwiye. Haleluya. Sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Hari ikintu ngomba ko turabamwo duce turengana iyo nkuru. Nuko Marita, igihe Yesu yamubwira ibyo kuzuka kwa Lazaro, Marita yaravyemeye, mugabo yabirungitse hariya kure igihe cy'izuka rya bose.
mugabo Yesu wewe yariko mubwira ibindi, urabona ingene yahavuye anabikora akabishitsa. Hari ikintu rero ndumva kirimwo dushaka kubona no mu yandi majambo cingene bitugora kwizera igitangaza kigaragara Yesu agomba kudukorera, tugaca duhitamwo kubishira mu mpwemu cane, ibintu nyene bitazogira ubisesa n'ubiraba, tukabishira ahantu mu mpwemu tukabihereza mu mpwemu, kandi ari ibintu Yesu ashaka kuduhereza bigaragara. Agira ngo uyu munsi Imana idufashe tugire ukwizera kuvana ibintu mu majambo bikaza mu bikorwa mu izina rya Yesu. Marita ntiyahakanye ko Yesu uko Lazaro azozuka, ariko icyo atashize muri umutwe wiwe mu bwonko bwiwe canke mu mutima wiwe ni uko Lazaro yozuka bikiri ubu, ariko yahisemo kubishira hariya. Yesu adufashe. Mwami Yesu, Mana ugira neza, nta muntu afise ububasha bwo kwigabira ubwami bwawe utabumugabiye, ariko kandi waratwemereye yuko ubwami bwawe ari ubwacu. Girira neza imitima yacu, uko tungana kose ntiwotunanirwa kuduhaza. Wabwiye Mose ngo jewe ndi Imana ishobora byose. Igihe ariko arakekeranya avuga ngo aba bagabo bangana uku wobaha ivyo kurya uvanye he? Nawe uravuga ngo hinga urabe ko ijambo ryanje rishika canke ko ridashika. Turagutumiye Mwami Yesu, utugirire neza. Igihe tubivuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana, tumenye iki citwa kwizera, kuko wizeye azotegerezwa kubona ubwiza bwawe. Tubisenze mu izina ryawe gira Yesu, amen. Aleluya. Maze iminsi ndiko ndumva amajambo y'ukwizera, ingene ivy'ukwizera bikomeye. Hari ahantu nanditse ngo iyo umuntu yizeye nta kindi kintu aba asigaje kugira ngo Imana imukorere igitangaza. Donc ikintu intambuko canke ingazi umuntu aba akeneye gushikira naho hantu yitwa mu kwizera. Tuhashitse nta kidashoboka. Imana ishimwe cane. Tuhashitse n'Imana nta rundi rubanza ishingisha, ishobora guhaririza ico yavuze, uwizera arabona ubwiza bwayo. Rero numva shaka Imana idufasha kutugerereza aho hantu, kandi shaka ngo tuhasobanukirwe, kuko muzomenya ukuri nabwo kuzobaha ukwidegemvya. Hari ibintu tuba tuzi canke tuba dufise mugabo tukabura ubwiza bwavyo canke ubutunzi bwavyo kubera kutabisobanukirwa. Imana idufashe cane. Barigeze kuvuga agakuru k'umunyokuru, yarafise umwana yagiye mu bihugu vyo hanze, hanyuma w'umwigeme arubaka, bakaza baramurungikira amadolari nayo yicapiye k'umuzungu. Hanyuma ayo mahera y'amadolari uko bayamurungikira agaca avuga ati heye mwagafoto k'umukwe wanje, agaca agenda mu cumba akakamanika, agakubitamwo agasumari. Hanyuma n'ubundi bakamurungikira ati Mana yanje yasubiye kundungikira n'akandi, agasubira akagenda ku ruhome akamanika, uruhome ruruzura udufoto tw'umukwe. Igihe kimwe umunyokuru aramererwa nabi, arabura ingene yivuza, arabura ingene afungura, ibintu biragenda nabi. Hanyuma nyene abantu baca bamubona ngene agenda atambaye neza, bakavuga bati ariko urya muntu afise umwana ateye imbere, mugabo akaba ameze kurya, byinshi vyoba vyaravuzwe.
maze rero mugabo yaremvye ari ku mfiro amerewe nabi, baca bagenda kumuraba, niho baronse uburenganzira bwo kwinjira mu cumbi wiwe. Bagize gutya bazi yuko bazanye inderuzo ngo baterure umuntu atagira umufasha, basanga amadolari yuzuye ku ruhome. Uvuga bati umuntu yagowe gutya, amadolari ari ngaha. Hanyuma mugabo iyo nkuru yayibateye mu nyuma muca muvyumva. Rero ikintu nogomba kuvuga muri ayo majambo ni iki? Iyo utazi ivyo ufise, Mana dufashe, muzomenya ukuri nako kuzobaha kwidegemvya. Umbwire uri hafi yawe uti kwizera ntibishoboka utazi ivyo wizera. Kugira ngo twizere turakeneye kumenya, turakeneye ko Imana itujijura, kujijuka tukava mu bujiji bw'ibitari byo twakiriye tubayemwo, tukinjira mu muco w'ibiri byo dukwiye kumenya no kwakira. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Rero ikintu nagomba kuvuga, turakeneye gukura mu kwizera, kuko umukristo wese, umuntu wese yakiriye Yesu yihanye ivyaha vyiwe mu kuri no mu mpwemu, yabishobojwe n'ukwizera afise muri we. Ariko urashobora guca utaha ubwira abantu uti yemwe jewe ndagowe, jewe numvise nta abandi bashinga, nukuri jewe sinizera. Oya, urizera, ahubwo kwizera kwawe ukeneye kukumenya, kandi ukamenya n'ingene ukubungabunga kugira ngo kuve ku rugero rwako ruto gushike ku rugero runini. Mana dufashe cane. Urafise ukwizera rero yewe muntu w'Imana, kandi yewe muntu urondera Yesu, urafise ukwizera kuko Yesu mu bisanzwe nta namwe ahagaze nk'umubiri. Igituma umurondera nuko wizeye ko ariho, kandi ko wizeye utabona urizera. Byakira urizera. Mana ihabwe icubahiro cane. Gete rya mbere, bambe rya kabiri igice ca mbere. Gice ca mbere mu gete rya kabiri rya Yohana mu murongo wa mbere. Navuze rya Yohana, oya ni rya Petero, nibyo ubu niho nari nihenze. Imana ishimwe, reka ndabisubiremo neza. Igete rya kabiri rya Petero igice ca mbere umurongo wa mbere. Twahashitse. Simoni Petero, umugurano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Imana ishimwe cane. Amen. Mwahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu. Amen. Ijambo hari umunsi twigeze kurisangira ko ukwizera Imana yaduhaye ariko akundi nyene Petero yari afise, ariko akundi nyene Paulo yari afise, ariko akundi nyene Yesu yagendana. Imana yaduhaye kucifise. Jambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 1 ngo ibibogaboga muri we nivyo yatuhaye ko twese, ngo n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Ariko kubimenya yuko ufise uko kwizera nikindi kintu kikongera izindi nkomezi. Haleluya. Mana ishimwe. Mu Baroma 1 murongo wa 17, kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororosi azobeshwaho n'ukwizera. Imana ishimwe. Kuko muri bwo ariho ukugororoka
kuva ku Mana guhishurwa, uko kugororoka guheshwa n'ukwizera, kandi uko kwizera, uko kugororoka nyene kugwizwa n'ukwizera. Usomye neza mu Gifaransa vyerekana ko n'ukwizera gutuma uko kwizera nyene guhora kugwira. Amen. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu arafise ingene yavuze ayo majambo mu bigereranyo bitandukanye. Ico twokumva namba rero dukeneye gukura mu kwizera, hari ikindi kintu dukeneye. Turakeneye kwiga ivyo kwizera. Amen. Yesu ashimwe. Ganiriza uri hafi ya mumubwira uti ivyo kwizera birigwa. Amen. Tuzi kenshi kukwizera ari ikintu ciza kikwisukako ngo ugaca wumva ngo wizeye, cyangwa umenga uraza gushiramwo ibiguvu vyawe gusa wihate wizere. Bon. Harimwo akantu gatoyi kukuri, mugabo ukuri nyako nuko ivyo kwizera birigwa. Uyu munsi rero turiga. N'ubu turiko turiga, kandi abigishwa bakumva ivyo bigishijwe birabahindura. Amen. None ubuzima tubayemwo bugizwe n'ibintu bitandukanye bidusaba kwizera. Kandi kwizera nde? Imana. Umuntu aramara igihe yarizeye umupfumu, agasanga mu wundi munsi umupfumu niwe yapfuye. Umuntu aramara igihe yarizeye inguvu, agasanga uwundi munsi ikintu yakeneye ni inguvu nyene. Umuntu aramara igihe yarizeye uwo babana, agasanga ikindi gihe uwo babana niwe nyene ingorane yadutseko. Umuntu aramara igihe yarizeye ubwenge, agaca asanga ikindi gihe yagize ingorane y'ubwo bwenge nyene bwamusutse, bumuta mu rudubi. Umuntu aramara igihe yarizeye ibifatika, agavuga ati mutima wanje tekana uzorya unywe, hanyuma agaca asanga ukurya nyene nivyo vyanse. Ico kwizerwa nyacu ni Imana. Haleluya. Twakeneye kwiga rero ingene twokwibanira n'iyo Mana. Ubuzima ntibushoboka ngo buryohe bushike kwiherezo hatari ukwizera. Amaherezo y'ubutizeye n'ugusambagurika n'ukugwana n'urupfu agira hangane nago rw'ibihe bidashira, agatukuguru n'ukuboko bagaca bavuga ngo naka yashengeye. Ariko wizera arinda agenda kubwira ati umwami wanje nguyo ngira ntahe. Biratangaje kandi biraryoshe. Imana ikomerwa amashi menshi. Uko kwizera kukagutunga ukiri mu mubiri, kandi kukaguherekeza gushika no mu bubabare, kukaguherekeza mu munezero, kukaguherekeza gushika no ku munsi wo kurangiza kuba muri uno mubiri, kukakujana iyo ukwiye gutaha. Amen. Yesu ahabwe icubahiro. Ariko ikintu kitugoye rero ni kutizera. Ariko kutizera nako gufitaniye isano rinini no kutamenya. Nico gituma nguma ngaruka kuri iri jambo, muzomenya ukuri nako kuzobaha kwidegemvya. Hanyuma niwizera umaze kwidegemvya, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Uzurisuzuma aho ugwaye uve ngaha ukize, canke utanguye imiti. Ukabuze yuko iyo miti izohera ukize. Imana ihabwe icubahiro. Kandi kuva uyitanguye namba ari kinine ukumva iminzerere, umenya uti umuti watanguye gukora. Amen. Kandi urashobora kumva iminzerere ukarira ukabogoza hano kubera ko wasanze hariho kutizera kwari kukurimo. Ariko Imana ntigomba ko abantu batizera. Imana igomba ko abantu bizera. Icatumye itanga umwana wawe w'ikinege nugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira.
Yohani 3:16. Imana ishimwe. None twogwanya ko kutizera gute? Nibaza yuko inyishu ya mbere ikiba kwa kurondera ukumenya, kuko turabyumva ko bifitanye isano rinini no kutamenya. Imana dufashe cyane ugira umwete rero wo kurondera ukumenya ukuri. Mbega none ukuri niki? Uzomenya ukuri, ariko ukuri kuzokwidegemvya. Ukuri niki? Ijambo ry'Imana ritwereka ko ukuri ni Yesu n'ijambo ryiwe. Mutuzitizo son point de vue, ingene yumva ibintu n'ingene abifata niko kuri. Singene sobukwe mabukwe mauma wacu uwo wemera n'utemera bavyumva. Singene muganga avyumva, ariko ko Yesu avyumva niko kuri. Babwiye ngo ngwara ntikira, Yesu nawe akakubwira ati rakira. Uko niko kuri gusumba ivyabonetse muri laboratoire. Son point de vue, c'est ça la vérité. Niko kuri. Alléluia. Babwiye ngo ibintu bimeze uku, igihambaye sivyo ingingo y'uhambaye cyane yashinze, igihambaye ni ingene Yesu abivuga. Amen. Icyo mpa mukabyumva. Abanyumvise Imana ishimwe. Imana ikomerwe amashi. Agakwabu turi mu tuzitizo kukuri kwitwa Yesu n'ijambo ryiwe. Ces déclarations, ivyo yatangaje niko kuri. Akarorero yavuze ngo azozuka mu bapfuye, bandi nabo bati ivyo bishoboka gute? Ariko byaragaragaye. Yavuze ngo nzobana nawe no mu marushwa. Uko niko kuri gusumba kwiyumvira ngo Imana yarampevye. Amen. Alléluia. Cette déclaration, ivyo yamaze gutangaza, ivyo niro dukwiye kwakira, niko kuri ko kubakirwako. Imana ihabwa icubahiro. Yavuze ngo azoza kudutora. Uko niko kuri, naho isi yose yobihakana. Uko niko kuri. Amen. Yavuze ngo azogaruka. Uko niko kuri, naho abandi bose bobihakana. Yavuze ngo niwizera uraharirwa ibyaha vyawe. Uko niko kuri, naho abantu bose bakubwira kuri umutsindwa, ariko niwizera uraharirwa, kandi nawe uzohinduka umwe mu babishingira intare, kuko ivyovyo nawe urabyimenyera. Amen. Agakwabu se conseil impanuro ziwe muranungana navyanditse uko nyene, kuko niko nanje nariko ndabironka. Impanuro ziwe mvuze murantunga kuri iki gifaransa. Impanuro ziwe, aleluya. Wewe wagira uci buryo, nawe akabwira ati uyu munsi buryo si huca, ci bubamfu. Uko niko kuri. Izera uko kuri, cuhindukira uce ahandi yakubwiye, uzobona kugira neza kwiwe. Amen. Muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Hari abantu bareka guheba kuraguza canke kuroga, kuko biyumvira yuko boca basara canke boca bahura n'ibindi. Ego ubihevye kuri konte yawe, ubihevye ku bwawe, si ugusara byonyene, n'ugupfa uzopfa. Kubera babigutumye muracafitaniye ubucuti, ariko ubihevye ku bwa Kristo azobatsinda akubohore. Amen. Donc kwizera Yesu, umenya icari, umenya icavuga, ukagendana n'ico. Ko bavuze rero ngo nutakira ivyo so yagusigiye, nutakira ivyo mama yagusigiye, nutagira gutya, niwabimena niwabiturira uracika ukuboko, ivyo ni vyabo. Ariko menshi hari impanuro yaduhaye, hari ivyo agenda aratubwira ati uragira gutya mwana wanje, urimbura ijambo ryanje,
aya majwi yandi acaza akakubwira ati nta ngorane uzoza urabyumvira mu isengero, ico ni kinyoma. Ukuri ni vya jwi ryakubwira ngo ivyo Yesu yavuze ni urimbura ijambo ryanje. Amen. Rero iyo twizera ukuri, Mana ishimwe, uko kuri bahora bavuga ngo ikinyoma kigenda kiriruka kamenga cashitse ubwa mbere, wari gukuri nako kukagenda ku ngazi, nasevuga ascenseur ko nibaze ko gishobora kutugora. Ukuri nako kukigira buhoro buhoro, ariko gushitse kugatetereza ikinyoma. Ushobora kumara imyaka 40 umaze 30 20 wubakiye ku bintu bitari byo, umunsi umwe gusa umuco wa Yesu kurasi ukawakira, ukuri kuje ugatekurura, kugahamburura, ugasambura, ugahera hejuru kwisonga, ugasambura cya kinyoma cyose, ukuri kw'Imana kukubakwa. Mana ikomerwa amashyi menshi. Ukuri kumaze gushika kuzotetereza ikinyoma, kandi uko kuri ni kumara amazi. Nuko ijambo ry'Imana rivuga. Alleluia. Agakwabu, c'est décision. Itwizera Yesu n'ijambo ryiwe, twizera n'ingingo yafashe. Hii ngingo yafashe yuko umurondera wese azomubona. Ça c'est sa décision. Nta muntu n'umwe abimuhindurira. Yarafashe ingingo, yaravyemeye. Naho hoza abamarayika kumubwira aturaraba ujya muntu mureke, nta nivyo bonashobora. Yarafashe ingingo ko umurondeye wese azomubona. Alleluia. Ariho ingingo yafashe Yesu. Yarafashe ingingo ko umuntu wese yicisha bugufi azoshirwa hejuru, kandi wishira hejuru nawe azocishwa bugufi. Yarafashe ingingo ko ico umuntu abiba nico yimbura, kandi ico atari bivye naco azimbura. Hari ingingo Yesu yafashe. Alleluia. Ziratandukanye. Gakwabu, c'est promesse, amasezerano yiwe. Ndiko ndavuga ibiri mu tuzitizo twiri jambo ngo Yesu ni jambo ryiwe. Ukuri ni Yesu ni jambo ryiwe. Rero amasezerano yiwe, c'est promesse, ari ibintu Yesu yasezeranye. Alleluia. Ibyo yasezeranye byose nibyo ubirorere wihanganye uzobibona. Mani habwe icubahiro. Yarasezeranye ko naho imisozi yonyiganyizwa canke ikavaho, urukundo rwiwe isezerano yangiriye ritazovaho namba. Ibihe nzobaho mu rukundo rwiwe niho nzibera, kuko ubu nzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigeragezo, navyo mw'ijuru canke mw'isi, nabiriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwa Yesu umwami wanje. Ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, barankurikira nanje nkabaha ubugingo budashira. Ngo ndabafise mu kiganza, nta muntu n'umwe ashobora kubanyakura mu kiganza canje. C'est sa promesse, isezerano. Alleluia. Abafise umutima wifuza kutava kuri Yesu, amashikuma. Alleluia. Uzubwira ibibazo byawe mbese n'ingorane zawe, uti nzabaho, ibisigaye ntabyo nzi. Imana ishimwe. Umviriza
ubwire ibigukikuje utumvirize icyo nzi ni kimwe mu kuboko kwa Yesu simvayo. Ubibarire simvayo ntiharya nkene ntiharya uko bihinduka kose ndiharya simvamwo. Aleluya. Umvirize ndakubwiye si uhishize si nawe uhigumije niwe yasezeranye ngo ntuzovayo. Komera Imana amashi. Nta n'uzoshobora kukunyakura nta n'umwe kugukuramwo. Nawe imisozi yonyiganyika ibyo yavuze byose ni kuri. Amen. Abafise umutima wo kumata ku Mana ni ukuri twari kwiha impundu n'inzamba n'ibindi tukiterera hejuru ko tutazogwa. Umera Imana amashi n'amashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Warakoze Mana yo kwizerwa, warakoze Mana y'agakiza kanje, ugira neza Mwami w'ubugingo, ugira neza Mwami w'amahoro. Amen. Mungu asifiwe sana. Mu gitabo cyo guharura 23:18-19 hatubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Mbega ibyo yavuze ntizobikora, ibyo yasezeranye ntizobishitsa. Haleluya. Haleluya. Ale umve ibintu bizogenda uko nyene. Imana ishigwe hejuru. Yakubwiye ngo uzorya pe. Yakubwiye ngo uzokwambika birindira ubirabe. Imana ishimwe. Ukibirindiriye nimba ari costume urindiriye gira Yesu tindeka mbenda kure kubegwe muri aka gashati nambaye Yesu. Ariko umunsi wundi naho uzoberwa muri ya costume wambwira. Kuko twambarira we, tunywera we, turira we, tubereyeho we. Komera amashimano unezerwe. Haleluya. Ndabarahi Imana. Ya jambo rivuga ngo ngwino urabe. Nubutumire. Ngwino urabe. Numwizigirwa. Numugira neza. Nakijijwe niyambarira ubucinyiri bw'impuzu. Ubundi twabwita ngo izo ku muyaga, ngo izo ku kiyaga. Ubuntu bw'Imana y'ukuntu nja ndakizwa sanga bwose nta mpuzu irimwe no jana mwisengero. Nja ndaheba. Niwe nari kugira gute. Hanyuma mugabo nanje mu minsi ya mbere nyene cyamabwa ibakwe n'ubuntu bw'Imana gukuronka ico nkora mu isengero cantangura guhamagarwa kwigisha ijambo ry'Imana. Yabikoze nkuko yabigombye kandi yari yarabibonye. Mugabo nsanga nzokwama mvuga ubutumwa iminsi ya Mungu twakuranwa turi nka babiri. Nzokwama naho wikurikiranya. Nzokwama mvuga ubutumwa ku minsi ya Mungu nikurikiranya mugahutsu kandi mpinduye nakandi kamwe. Mundwe hagati ntiwahavutse. Ndamubwira Yesu. Kuri je ndabona yuko nkeneye umutsi ujya rero hariho nisengesho nawe atokwirengagiza. Urazi gusengera ibintu nk'ivyo twenga. Erega mugari igituma dutwenga hari ibindi aba yakoze.
none narinde ngo mpagarare imbere y'abantu? Narinde ngo bari jewe babwira ngo nze kwigisha ijambo ry'Imana? Suko yari yakoze akandi kantu. Ega nawe hari akandi kantu yakoze. Utaraye uriye mugabo waraye. Uvuga ngo naraye ntafunguye mugabo waraye. Shima ibyo. Aho icyo nagomba kuvuga nuko azi kubitunganya. Imana ishimwe cyane. Azi kubitunganya kuko jewe hariho umuntu nibuka babiri narumiwe cyane ico gihe. Yaraje yiviriye mu ntara yaravuyemo, ashika Ingozi, ashikira ahantu ku mukozi w'Imana, hanyuma nanje ngenda ngiye aho hantu, hanyuma carampamagara njana mwivarize yiwe. Imana ishimwe yari umudamu. Yesu ashimwe cyane. Kandi je ndabimushimira. Jewe nta makado abagabo barampa, jewe murampabwa amakado n'abamama, kandi ndabishimira Imana cyane. Imana ikomerwe amashyi menshi. Kandi yarabikoze neza kubera jewe abamama je ndabemera. Ngaba abapapa nawe iyo ntabemera sinubaka. Mubiriza rero icyo nashaka kukwibwirira. Haleluya. Ntihagire ibintu biza kugutera urwamo ngo bikuze kwibuka ibyo Yesu ari. Haleluya. Iyo umuntu acarazira ruguru avarize yiwe acarambwira ati zingurura sanzurura ivarize yose, ikintu uza gusangamwo ushaka cyo gitwara. Daraba nguma mbona impuzu. Je ntaco nabonye. Nari nzi ko nza gusangamo ikindi kintu. Ntaco nabonye. Ndaza ndamutora ukuboko nabwira ngo kuri ntaco nabonye. Twariko turabikora mwibanga turi babiri. Ngo uraco wabonye? Ni kuri ntaco nabonye. Kumbe munsi hariyo tisi nziza iva mu myambaro zibiri uyisonesheje. Caraza yikurayo. Ngo iyi ntayo wabanayo. Niko nta bindi nari mfise mvuga ngo naka nashaka kuguha. Yo! Mandorose undi mwambaro. Ndayimanyuramwo kubiri. Imwe duca tuyiguza n'uwundi afise iyisukundi. Ziba imyambaro 3 ija hahandi imbere. Mvuze tutakubwira igihambaye no kugira Imana. Nta kintu na kimwe izokwima bagenda batunganya. Izo ndurumbi nizo ziza guteza umuntu ruhagarara. Hanyuma ugaca usanga kwa kwizera kwawe kwahindutse uguhobahoba, aho kwa kwizera kwawe kogiye kurakura ngo ubone ibikorwa by'Imana. Yesu adufashe gose. Aya majambo sanze yagutse. Yesu adufashe gose. Ngira ngo twoyamara ku wundi mwanya munini. Ariko ngira ngende mvuze iki kintu kimwe. Ndasimvye ibindi byinshi, nimutacumva neza muca mumenya ko nasimvye. Ariko muracumva. Haleluya. Ukwizera dusabwa cyangwa ukwizera muri rusangi kwago kuri uburyo bubiri. Hariho ukwizera kwitwa ngo ukwizera gukura intambuko ku yindi. La foi qui grandit par des étapes. Ariko hariho n'ukundi kwizera kwitwa uko mu bihe kanaka. La foi par saison. Alléluia. Mere gatoyi kuri ukwizera ko mu gihe nico tubona mu ijambo ry'Imana. Nibatswe ari mu Baroma 12:9. Haratubwira ngo bamwe yabahaye ingabire y'ukwizera. Nica gihe umuntu ahabwa ukwizera ko gukoreshwa ibitangaza canke gusengera igitangaza mu mwanya muto
bikaba birakwiye, naho yoba ari umuntu agikizwa, naho yaba ari umuntu ego tarinze kuvuga ngo ni urugendo rurerure amaze mu by'Imana, mugabo akagira ukwizera kwa kundi guca gutuma ubwo nyene bukwi na bukwi hakoreka ikintu satu ubunyene canke ejo, mugabo ico kintu yizeye uyu munsi kigategerezwa kuba. Ubwo kwizera rero twese turashobora kukuronka na twebwe, umwe wese ashaka kukuronka igihe gikenewe no mu mwanya ukenewe, ariko ni ukwizera ushobora kuba igihe kimwe warakoreshejwe igitangaza, uwundi munsi agacaho kubona wavura mu ntege nke, kubera ni ingabire y'akanya gato, ni ingabire ukoresha nk'igikoresho warungikanye, si ubuzima bwateguwe muri wewe bwakuze ngo bugendane nawe. Ariko hari ukukundi kwizera rero gukura intambuko ku yindi. Yesu adufashe cyane. Ukwizera kuguhingura ingene ugenda urabana n'Imana, ukisanga wagitanguye. Inge dusome iri jambo ngira ryo cyo dufasha gutahura. Utangurire muri Mariko 11:23. Mariko 11:23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi bikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Imana ishimwe cyane. Kwa kwizera narimejeje kuvuga kurashobora gutuma ibi bintu biba. Imana irasezerana ko ibintu bihambaye, kandi bavuze imisozi n'umusozi ntukuremwo, byose birashoboka. Ntitubigire bya bindi ucugerageza kubishira mu mpemu biri ahantu kure bitoza mu biboneka. Oyaye, ahubwo ikintu gihambaye ni ukumenya mbega uku kwizera Yesu yavuga ko tuma imisozi ishinguka ni ukunyabaki, ni ukuhe. Yesu adufashe cyane. Dusome muri Luka 17 rimwe kugeza kuri 6. Kandi abwira abigishwa biwe ati bitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko ubizana azobona ibara. Ivyoba vyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga hakwatsitaza n'umwe muri aba bato. Mwirinde mugenzi wawe niyakora icaha umuhanure, niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi ndwi ku munsi umwe agahindukira ibiheta ndwi akubwira ati ndihanye, uzubimuharire. Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti nutwongere ukwizera. Umwami arabishura ati namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobarira iki giti c'umusukoni muti randuka ubadikwe mu kiyaga, kandi cobumvira. Nukwizera ki? Nimurabe iyi nkuru ingene ikurikirana. Aba bantu basavye ukwizera ntibagira baje kurandura umusozi, ntibagira bahamagara ifi zitari zihari. Basavye ukwizera Yesu ariko ababwira ingene bakwiye kuba abantu beza, ingene bakwiye kuba abantu b'abagwaneza, babana neza, bameze neza mu mitima yabo. Barumviriza iyo nkuru y'ingene bakwiye kubaho bumvikana n'abantu bagoye kumvikana, kuko umuntu aguma gucumurako nawe nyene rumva ntibyoroshe. Turabaho nyene abantu bene abo onye babita les saints difficiles, abera bagoye. Abera bagoye tubaho,
hanyuma rero Yesu ariko arabereka ingene bashobora kubaho babanye na bene abo nyene kandi bakaguma batunganye. Baravyumviriza bavuga ati ivyo bintu rero ukwizera kwavyo ntako dufise. Rimwe twibuka ukwizera tugira tuvuga amahera, twibuka ukwizera tugira tuvuga akazi, twibuka ukwizera tugira tuvuga ingwara, twibuka ukwizera tugira twubake, twibuka ukwizera muri bene ivyo. Mugabo uku kwizera kuzana ivyo nyene tuhora twibukamwo ni ukwizera kuzana n'ubugororotsi bwo mu mutima. Amen. Irahoze, ubushuhe burahavuye, imbeho irateye ingozi. Ni ukwizera gutuma imitima yacu itungana ikaja kuba imigwaneza like Jesus, nka kurya nyene kwa Yesu. Aba bantu baca bavuga ati twongera ukwizera. Yesu aca ababwira ngo mworonka rukungana n'agatete ka sinapu, mwoshobora kubwira umusukoni irandure wite hariya. Avuze ivyo kuranduka kw'igiti, mugabo bobo basabiye ukwizera kuvyo gutungana k'umutima. Nukuvuga ngo ko kwizera nyene gukora ivyo gutungana niko kwizera gukora n'ibindi bitangaza. Amen. Mani ikomerwe amashi menshi. Mbega hari icubahiro biteye kuba umunyamafaranga menshi afise izina ribi. Hari icubahiro biteye kuronka akazi gahambaye agenda n'umugayo. Hari icubahiro biteye ko umugabo yubatse inzu nini nziza akwa n'umugore azimvye aronke n'abana benshi, mugabo yinjira mu nzu bagahunga. Ishimwe n'umunezero wavyo birihe? Myandi majambo ivyo n'umwansi arabitanga n'abandi bo birondera, ariko hari igihambaye Yesu ashaka kuduha kandi kidasiga inyuma ibitangaza bigaragara. Nuko kwizera kuduhesha kuba abantu Imana yemera. Nani ikomerwe amashi. Mvuge aka gatete ka sinapu. Ahenshi mu kirundi cacu nandi havuga ngo kungana n'agatete ka sinapu. Twaramaze igihe, jewe naramaze igihe numva ari ukwizera gutoya gusa nsabwa ngaca ndandura igiti. Hanyuma mugabo ingorane ni uko umenga uko kwizera gutoya ndagufise kuko narizeye Yesu ndakizwa, nabo sindakirandure. None ingorane iri hehe? Ingorane iri mu kumenya ukuri. Isobanuro nziza y'ibi rero mu Kigiriki ntiyerekana ukwizera kugutoya kungana n'ako gatete, yerekana ukwizera kuri mu bwoko bw'ako gatete ka sinapu. Kuko ngo gatete ka sinapu usomye mu yindi nkuru ya Bibiliya bugafise ubushobozi bw'uko gatewe naho ngo rikanzirigiya karakura, hanyuma ngo kakandurwa kaburuti rw'inganzamarumbu, kakiriko karakura ngo karuta ivyatsi vyose, kandi kabandanije gukura ngo kakaburuti rw'inganzamarumbu, kandi kabaye uruti rw'inganzamarumbu ngo n'inyoni zikaza zikarikamwo. Kumbe Yesu ariko avuga ngo ukeneye akakwizera kanziriginya, ahubwo ariko avuga ngo ukeneye ukwizera niyo koba kwinganira n'agatete ka sinapi ariko gukura. Akira ukwizera gukura rero. Aleluya. Ugasanga umuntu amaze imyaka yose amaze yinjira mu masengero uko wayise uko ariko kose, ariko ugaca usanga iyo myaka yose umenga yabaye nk'ubuhombe kuko wibera muri tombora gusa. Nugutomboza nyene ko ibintu byameze mu murima, ko byagize uku, wundi nawe ugasanga akoresha n'ingufu Imana itemera kugira ngo abeho, ariko ubundi Imana yaduteguriye ko turonka uko kwizera gufise ubushobozi bwo gukura tukava mu bwiza tukaja mu bundi, kabahindurwa n'umwami ari we mpwemu yera. Rero uko kwizera gukura
Imana ishimwe cyane. Niko kuzoshikana ku kwizera gukenerwa mu gihe c'ikibazo kanaka, ico kibazo kigaje gisangura afise ukwizera ushobora guhangana naco. Intumwa 9 zisigaye munsi y'umusozi, Yesu yagiye na Petero na Yohana na Yakobo hejuru ku musozi kubona ubwiza bwiwe n'ibindi. Iyo nkuru murayumva. Babandi 9 basigaye barahuye n'ikibazo, badafitiye ukwizera kurakura ku rugezo rwacu. Umuntu abazanira umwana ngo yafashwe n'ibintu ngo bimukubita hasi mu mazi no mu muriro, inandara. Hanyuma abazanira umwana wiwe ngo bamukize, biraba. Hanyuma Yesu agarutse na babandi, wa muntu aja kubarega kuri Yesu. Tereka jewe nabazaniye umuntu bamukize ariko ntibamushoboye. Uyo mwanya nyene mu Gifaransa bavuga ngo Yesu acakankamira iyo mpwemu mbi sévèrement. Akankamira iyo mpwemu mbi ayikariye ngo irekura uwo mwana. Babigishwa bati aho ndi byashoboka byabiri. Bacaruja kumwihereranya, none Yesu twebwe byatwankiye kubera iki? Allo. Hamwe handitse ngo nukutizera kwanyu, ahandi handitse ngo nukwizera kwanyu guto, ariko byose hamwe ubirondeye mu rurimi rwabyo rw'inkomoko herekana ngo n'urugezo rw'ukwizera ruto. Mu yandi majambo, mwahuye n'ikibazo mutarakura kugeza kuri ico, ariko acababwira uwundi muti wari gushoboka, kwa kwizera kwa saison, kwa kwizera ko mu gihe kanaka. Abwira ati bene iyo mpwemu mbi nta kindi kivanaho atari ugusenga n'ukwisonzesha. Mu yandi majambo, iyo mwarondera ingabire y'Imana yo gukoreshwa igitangaza, vyari gukunda naho mukiri bato mu kwizera. Murakoze, Imana ibahezagire. Ndagira ngo tuzusenge, mwanyura turega. Dusenge kuko Imana yaduhaye igihe gishaje. Natubwira ngo nabagendeye. Kandi bitobaye n'ibyo yavuze ngo umurondera aramubona. Mugabo ni iki kimbuza kumubona? Niho gituma ntagira ingufu mu mutima z'ukwizera. Nico kibazo mwese akwiye kwibaza. Niho gituma umuntu ataronka ingufu mu mutima z'ukwizera. Biganka ufata iminsi 3 yo gusenga, yo gusoma ijambo ry'Imana kutari bwarisome, ukumva uko kwizera utakuronka, ugasanga ntufise ikintu gishasha uri kurasengera kwijanye no gutera imbere mu gakiza. Byankira hehe ngo wumve ushobora gukoreshwa n'Imana usengera igitangaza kanaka uyu munsi kize kuba. Abantu rero turahakeneye inkomezi, tuko turigirira indunduro, turakeneye uko kwizera kuri buryo bubiri. Hanyuma dutegerezwa kurondera gukura mu kwizera, tukavyakira yuko dukeneye icigwa cyo kwizera. Umvura akeneye ugufasha ukamurondera, uko muri iyi nkuru duhereje ko abigishwa barerekanye ko umuntu ashobora gukenera umukuriye mu kwizera. Ico gituma umutwaro wawe ushobora gusanga hari uwundi yo gufasha kuwusengera, ariko bidatewe n'amatitre, bidatewe no kubera wewe Imana itakwemera, ahubwo bitewe nuko aho ugeze gukura uwo mutwaro canke ico kintu uracakeneye kuhafashwa nk'uko ababigishwa bakeneye Yesu abakuriye mu kwizera kugira ngo abafashe. Ariko icifuzo nuko ukura kugira ngo n'abandi bakiri bato mu kwizera bazoze kurondera ukwizera kuri wewe. Umutwaro uronse mu mutima ni wowe. Umva ugiye kubigenza gute? Umva hari ahandi hantu
ugiye kugerera kugira ngo Yesu ahabwe icubahiro gusumba kandi bigaragara mu buzima bwawe. Ntukwepe ngo uce ku ruhande ugume ugerageza kubirungika kure, ahubwo bikiri ubu, bikiri mu gihe cabyo, uronke igitangaza c'Imana. N'uyuhe mutwaro wari usanganywe ga mwene data? Ni hehe wamenga urindiriye ingene bizogenda kundi, ariko umenga ntiwari kunyiganyiza uwo musozi? Ndaguteye intege, tuwunyiganyize kano gatondo, tuwunyiganyize kuko Yesu arahambaye. Wubahuka uwo musozi. Marita yari yatinye kunyiganyiza umusozi w'ivyitwa kuzuka kwa musaza we. Wemera uwunyiganyize, emera. Yesu arakomeye. Kandi ukwizera utarashikira, urafise ikindi kikugufasha, ni kwa kwizera kwa saison. Kwa kwizera ko mu gihe kanaka hakenewe igitangaza c'Imana. Imana iraguha ingabire yayo kandi birakunda mu izina rya Yesu. Senga rero, ugire Yesu. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Sinzi ko hari umuntu avuga ati jewe numva bisemo nanje kwizera agakiza, bisemo no guha Yesu ubuzima bwanje, nanje mba umuntu afise agakiza kiwe kandi ndamwakire, amparire, anyungure ubwenge mu vyanditswe vyiwe, anshoboze kugendera muri ino si ntazimagirika, mbe umwana w'Imana. Namburimwo urakeneye guharirwa, urakeneye kwakirwa na Yesu, urakeneye guhindurirwa ubuzima. Kiritse ikiganza tugufashe gusenga, ndabigusavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kiritse ikiganza niba burimo. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye amajambo yawe, ndagushimiye ubutwari bwawe, ndagushimiye ineza yawe. Senganye n'umuntu yizeye iri jambo ryawe kandi yumvise ko yihaye ihangiro rishasha yo kurongorera intambuko ziwe mu rugendo rwo kwizera gukuze no kubona ubwiza bwawe uko atari bwabubone. Ndasenga Mwami ngo ishengero ryawe udukomeze kandi tuvanwe mu kutamenya, ariko ukuri kwawe kutumurikire. Urakoze, ndavyizeye, ndizeye kutabaye, ndizeye ko ugiye kubana natwe. Ndabisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.